nyuma y'igitero cya Boko Haram cyahitanye abasirikare 40 ba Chad ejo kuwa gatatu, Abdulrahim Bireme, minisitiri w'intebe w'inzibacyuho w'iki gihugu, yavuze ko leta yiyemeje guhigira hasi hejuru abo muri uyu mutwe. Muri Botswana ejo batangiye kubarura amajwi yo mu matora ya perezida, aho byitezwe ko Mokgweetsi Masisi azongera gutsinda akayobora igihugu. Ishyaka akomokamo rimaze imyaka 58 ku butegetsi kuva igihugu cy'ubonye ubwigenge. Muri Uganda, igihugu cyakiriye impunzi nyinshi ku mugabane, abayobozi ba Leta yaho nabo mu miryango y'abagira neza bavuze ko urugero rw'imfashanyo mpuzamahanga igenewe impunzi itinda cyane, ku buryo byatumye impunzi hafi miliyoni 2 zigaragara nkizishyira igitutu ku baturage bazakiriye. Akanama k'umutekano ka ONU kemeje umwanzuro wo guhindura izina ry'ishami ry'uyu muryango riri muri Somalia ku mpamvu z'umutekano rizwi nka UNISOM mu gihe cy'imyaka 2 hakabaho UNCT. Abacuruzi bo mu isoko rya Dantokipa muri Benin batewe impungenge z'uko rizimurirwa mu masoko 35 ubu yubakwa hirya no hino mu murwa mukuru no mu nkengero. Leta yavuze ko ari ukubera ikibazo cy'isuku nke n'umutekano.